Turasubiye kubaramutsa tubaha n'ikaze mu makuru tugiye kubashikiriza ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Leta y'u Burundi n'ubu iracahagaze aho yamye iri mu kuvuga ko urugutahukana ibiganiro bikabera mu Burundi. Ivyo bigashikirizwa na Gaston Sindemwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, akavuga ko n'ubu bagisaba ko bitahukanwa kuko babona ko u Burundi bwonyene bushobora kugirisha ivyo biganiro barabiye ku gikorwa c'umuhuza aho ashobora guhuza imigambwe itandukanye. Kurikira Gaston Sindimwe. Twagiye twumvikanye ko iyo raporo umuhuza Burundi bushikiye umuhuza w'abarundi muri ivyo biganiro, kandi Burundi bushikiye yuko ivyo biganiro bibandanya. Hanyuma twebwe mugabo hari indarendarengo twasavye imbere yuko ivyo biganiro bitaha i Burundi. Mwabonye yuko ku itariki 11 na 12 z'uku kwezi aho umuhuza w'abarundi yakoranije imigambwe yose mbere n'abahoze barongoye igihugu kurya bahora bakoranira mu hanze muri Arusha canke ahandi, niko yabakoranije. No kuvuga yuko birashoboka yuko ivyo biganiro bibera mu Burundi. Tugasaba yuko ivyo biganiro vyobandanya bikabandanyiriza mu Burundi kugira ngo abarundi bose baronke ijambo, hanyuma ibizova muri ivyo biganiro bikazoca bifasha mu kungura ryahinduka ry'ibwirizwa shingiro. Ivyo rero nivyo twabashikirije uko tubibona mu gihugu. Mbere bakaba bashimiye ivyo twabashikirije, bakavuga yuko tugiye kuvugana n'abarongoye igihugu ingene ivyo biganiro bibandanya. Kubwa Leonce Ngendakumana icegera curongoye mugambwe sawa Nyafrodebo avuga ko ibiganiro vy'ukuri bihuza impande zose bidashoboka mu Burundi kubera umutekano muke uharangwa. Akabona ko bamwe mu bo kwitaba ivyo biganiro barondegwa n'imitahe yatanzwe n'u Burundi batokwitaba ivyo biganiro kugutinya kugirirwa nabi. Kurikira Leonce Ngendakumana twamurose ku murongo wa telefone. Nta biganiro bishobora guhuza abantu bose botorera umukibazo dufise byobera ngango bishoboke, kuko hari hanze ni benshi, hari n'abariko barahigwa. Ikibazo cy'umutekano ni ikibazo kikihari. Ubu nyene turiko turavugana, amagrenade asigaye ategwa hirya no hino, abantu bagapfa abandi bagakomereka, abantu baracanyuruzwa, abandi cyategerwa bagafungwa bakangazwa. Uruhigi rw'abantu ruracari rwa rundi, ahubwo urugendo rushirizaho kuko turabona neza ko ubutegetsi bwahagurutse kugira buhuma amaso abantu bushobore guhitisha kwa kuzimanganya amasezerano yose n'ibwirizwa shingiro, ariko batuza amategeko mpanavyaha amwe tuhasha azotuma umuntu muri izo mbonerakure, umuntu wese afatwa n'imbonerakure atakirinze gusabwa, amwe yica mu kizabirande, amwe yiragutse ibyo byose bikabakamije n'ingoma. Icya kabiri, ibiganiro byo mu Burundi haheze umwaka bonona amahera bavuga ko bashinze umugwi uri kurategura itunganya ibiganiro. Uwo mugwi none ko wahejeje ugashikiriza n'icegeranyo muri bya bibazo byose ari bya politiki bijyanye n'amasezerano cyane y'ibwirizwa shingiro, ari iby'umutekano, igisirikare, igipolisi biriko birasamburwa n'izunga kuko tunze n'iby'imigambi, iri by'igihugu cyahariwe ibomo, iri by'ibihano byafashwe, iri tunga ry'igihugu rimeze uko, ubushomeri, abanyeshuri bakiga. Ikibazo cyatoye umuti kiyi rero nta kuba babesha abantu bazibagiza abantu. Nta biganiro bishoboka ngaha, abafite abandi kuganirira hanze, abafise ubushobozi ubuhinga bakadufasha, abahunze bakagaruka mu gihugu mu mutekano, abatunga ibya politiki bagapfungurwa, hanyuma abantu bose bangaye bakagaruka mu gihugu. Mbere twaba twumvikanye ingene bogaruka n'umutekano wabo ukubahiriza. Niyo honyene tuzobandaniriza ibiganiro byo kubana neza muri iki gihugu, turi hamwe umutima uri mu nda. Ibiganiro byo guteza imbere itunga ry'igihugu, ibiganiro byo gutuma amashuri akora, ibiganiro byo gutuma ubushomeri bugabanuka, bizobandanirizwa ngaha mu gihugu imyaka n'imyaka yose tuzoba tukiba. Ariko ibibazo byo guhagarika intambara, ubu bwicanyi, ibibazo byo guhagarika uku gutoteza, ibibazo byo gushika igihugu cy'u Burundi, ibibazo byo gukuraho ibihano byafashwe n'ibyo bihugu byahora bidufata, itegereje gutunga umuti ibiganiro bihagaritswe n'akarere. Turacari kuri iyo nama y'abakuru b'ibihugu mu bibazo bize, hakaba harimwo n'ikijanye n'amasezerano yo gushirako umukono mu gufashanya hagati y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe n'ubumwe bwa Burayi. Ariko ngo abakuru b'ibihugu ba karere ka EAC bakaba bumvikanye ko uyo mukono atabo bazoshirako
kuri ayo masezerano mu gihe Uburundi buzoba bukiri mu bihano bwashizemwo n'umuryango w'ibihugu vya Burayi n'ubunyene Gaston Sindimo. Ivyo bihugu vya Buraya ifatira muri rusange iryo shirahamwe tukagira amasezerano amwe kugira ngo twese tuje muri iyo migendanire myiza mu vyerekeye ubutunzi. Murazi yuko kuri ico kibazo igihugu c'u Rwanda n'igihugu ca Kenya kiramaze gusinyanira n'ibihugu vya Buraya, mugabo igihugu c'u Burundi, ca Uganda, ca Tanzania, mbere n'igihugu ca Sudani y'Epfo ntibirasinya. Twumvikanye yuko atagihugu na kimwe gishobora kwemererwa gusinya ibindi bihugu byose bidasinya. Twebwe rero Burundi twumvikana kuri ibihugu yuko Uburundi budashobora gusinya ayo masezerano, cyane cyane ko ivyo bihugu vya Buraya vyafashe ibihano igihugu cacu c'u Burundi. Twaboneye nk'ivyo dufatira igihano igihugu cacu, hanyuma uwo muryango dusangiye hanyuma tukagenda kwemera gusinya ayo masezerano. Twumvikanye muri nama yuko atagihugu na kimwe kizosiga ikindi, twese tuzogira rimwe, ari gusinya dusinyira rimwe canke tukagira, kuko nta ndagukundira umwana nkakwankira nyina. Nico gituma rero ivyo twumvikanye yuko ibi Burundi ibihugu vya Buraya bidahanaguye ibihano Burundi bufise iyo umukono ntibazowuronka, kuko natwe niho tuhagarariye. Tubandanye aya makuru mu gisata c'ubutunzi. Leta y'u Burundi irahumuriza abanyagihugu bose kw'igitoro kigiye kuboneka mu minsi iri imbere. Mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka Kome Manirakiza aburongoye amenyesha ko Burundi buriko buravugana n'igihugu ca Tanzania kugira bongereze imisi ubwato buzana ico gitoro bwamara ku kivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania. Kurikira Kome Manirakiza. Harabaye ikibazo c'ubuhinga mu kuronka ibitoro, leta ikaba iri kiragerageza gutora umuti mu misi ya vuba. Nico gituma shaka gutera akamo abantu, ndababwira ko ibintu bigiye kugenda neza, igitoro kiboneke, gusa bizotwara akanya kugira dusubire kumera nk'uko vyahora, ariko nobabwira ko kuva muri iyi ndwi hazoba akarusho mu gutanga ibitoro. Twari dusanzwe turonka ibitoro bivuye ku kivuko co muri Tanzania i Dar es Salaam, ariko habaye ingingo zafashwe giturumbuka aho ubwato busigaye bufata imisi 30 gusa. Ubu rero tugiye kuvugana n'abategetsi ba Tanzania turabe ko bwokongegwa n'imiburiburi n'imisi 60 cyangwa 50 bivanye n'amasezerano twogirana hagati ya Tanzania n'u Burundi. De cette période de localisation du bateau qui arrive. Imbere yuko dusozera ano makuru, Kigali umugwa mukuru w'igihugu c'u Rwanda carakiriye isabukuru ry'umuziki wa rock mu mpera z'indwi heze. Ico gikorwa kikaba cahuje abanyamahanga batandukanye basanzwe bari muri ico gihugu. Cari citabwe kandi n'umugwi w'abacuraranzi b'abarundi Kinga Blues bahungiye muri ico gihugu c'u Rwanda. Idonido na Bertrand Ngendakuriyo. Abacuraranzi batandukanye b'umuziki wa rock baranezereje isinzi ry'abantu bavuye mu mihingo myinshi basanzwe bari mu gisagara ca Kigali. Imiziki ya rock yo mu myaka 60 na 70 yarasubiwemwo n'abaririmbyi batandukanye b'amamuko y'abanyamerika kanabongereza. Kinga Blues n'umugwi w'abacuraranzi b'abarundi uno munsi bahungiye muri ico gihugu c'u Rwanda, naho nyene ntiwari watanzwe guteramisha iryo sinzi ry'abantu. Arnaud Nganji arongoye uwo mugwi amenyesha ko igikuru kuri we ari kuguma yerekana ishusho ryiza ku Burundi naho buri mu bihe bitoroshe ku muziki wowo ugumukogwa. Mba nkeneye gukora kubera ngenda idarapo ry'u Burundi naho ntaba ndaryambaye. Umuntu wese dukorana abafise ngo ni Murundi, n'abantu bose twahuye ngo Burundi badusaba imiziki y'u Burundi tuyivuze, no kuvuga icambere nuko
twarakiriwe nk'abarundi barazi igihugu cy'u Burundi kandi igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifise abantu bijunja n'ijambo ikibigaragaza nuko ahantu hose turi n'abatwe turi mu miziki turabandanya tuduza ibendera ry'igihugu cyacu no gukunda igihugu cyacu ico nico kintu ca mbere kandi umuvyeyi n'umuvyeyi yatuvyaye igihugu ni igihugu catuvyaye ikigaragaza n'imiziki twavugije rock muga twavugije n'imiziki y'abahinga b'abarundi banemewe n'abanyamerika batangiye kumva ko hari abakompositeri b'abarundi bafise imiziki nk'ijyanye twavugije Nonganji ahamagarira abandi barundi bahunze bafise ico bashoboye kuguma bakora ntibarerera amaboko guhunga si impamvu kuvako ni impamvu utaba wateye kuko ari ibintu wateye ntiwohunga uhunga kubera ibintu biba bikurengeye muga ntibashire amaboko hasi umuntu aba yarize umuntu afise utuntu ashoboye hajyanye nuri korera ibyo ushoboyeho ugifise amaboko Imana ikigutije ubuzima wiyubake hari ikijambo dukoresha mu kirundi ngo gusanura ibyasambutse wisanure kuko uba warasambutse niryo jambo mfise araba ari mu Rwanda bari Kongo Rusenda bari Tanzania Induta canke Nyarugusu n'abarundi benshi bafise ibibazo bindi byo gutuma bava mu gihugu bitabavuye komera bandanya ico ufise gikorera huri iryo sabukuru rya mbere ry'umuziki wa rock ryatunganijwe mu gihugu cy'u Rwanda rikaba ryashigikiwe n'inzu y'ubuhinyanyuzi Positive Production. Arakoze mugenzi wacu Bertrand Ngenda kuri yo niyo nkuru yiwe turubangirije kwa makuru twarateguye kubashikiriza tukaba tuzosubira ku isango rizokurikira mugira amahoro wanyu.